kukono bizoba byifashe ku bibuga bitandukanye nkuko navuga ngo vyama buri munsi wa gatano mu gace kacu twise bizoba byifashe gute ku bibuga na cyane ku mugabane w'Uburayi amahiganwa atanu akomeye duhera mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League bwana Abdi uradutegurira hariya muri La Liga ndetse Patrick baradutegurira nawe nyene hariya muri Italy Serie A gutyo cyo tubandaniza ko ibintu bimezeza birumvikana ko English Premier League bazobageze ku ndwi ya 15 aho navuga ngo ejo igihe cy'isaha 8:30 equipe ya Aston Villa kuri Villa Park bazokwakira Arsenal igihe cy'isaha 11 hari nkino zigera kuri 4 nako kuri 5 Newcastle bazokwakira Burnley Tottenham Hotspur bakire Brentford Manchester City bakire Sunderland mu gihe equipe ya Everton bazokwakira Nottingham Forest AFC Bournemouth bakire Chelsea isaha 1:30 equipe ya Leeds United bazokwakira Liverpool mu gihe ku munsi w'Imana nkino zobandanya aho navuga ngo Brighton and Hove Albion bazokwakira West Ham United mu gihe Fulham igihe cy'isaha 12:30 bazokwakira equipe ya Crystal Palace indwi ya 15 izorangira ku munsi wa mbere aho Wolverhampton Wanderers kuri Molineux Stadium bazobaramutse bakira Manchester United gusa muri kano kanya indwi 14 zimaze gukinwa Arsenal ya mbere 33 Manchester City mu kibanza cya 28 equipe ya Aston Villa mu kibanza cya gatatu n'amanota 27 Chelsea mu kibanza cya 4 n'amanota agera kuri 28 mu gihe imigwi itatu ya nyuma ni West Ham United bafite amanota agera kuri 12 mu kibanza cya 18 kibanza cya 19 ni Burnley n'amanota agera kuri 10 mu gihe Wolverhampton Wanderers bari mu kibanza cya nyuma aricyo cya 20 n'amanota agera kuri 2 mu gihe bamaze gutsinda ibitsindo byinshi Erling Braut Haaland wa Man City afite ibitsindo bigera kuri 15 mu nkino 14 akurikirwa na Igor Thiago wa Brentford afite ibitsindo bigera kuri 11 mu nkino 14 mu gihe Danny Welbeck wa equipe ya Brighton and Hove Albion afite ibitsindo bigera ku ndwi mu nkino 14 nuko byifashe cyangwa se bizoba binifashe ku bibuga muri English Premier League bwana Abdi udushikana hariya muri La Liga eSports. Yes, muri La Liga eSports equipe yitwa Real Oviedo igomba gukina mu kanya saa 4 na equipe yitwa Real Mallorca mu gihe ku munsi w'ejo cy'isaha 9 zuzuye neza equipe ya Villarreal zo kwakira Getafe hariya kuri The Yellow Submarine. Deportivo Alaves zo yakiriye Real Sociedad saa 11:15 mu gihe Real Betis isaa 8:30 bazokwakira equipe yitwa FC Barcelona birumvikana ko nimwe muri match zikomeye dufise kuri iyi journée ya 15 muri La Liga eSports. Hanyuma ku munsi w'ejo match ya nyuma izoba igihe cy'isaha 4 Atletico Club de Bilbao izokwakira Atletico Madrid mu gihe ku munsi w'Imana Elche niyo equipe izokugurura uyu munsi iyakira equipe ya Girona igihe cy'isaha 9 hanyuma igihe cy'isaha 11:15 Valencia izokwakira equipe ya Sevilla Espanyol Barcelona izokwakira Rayo Vallecano hanyuma iyi journée izokugwagwa na equipe yitwa Real Madrid izoba yagarutse muhira kuri Santiago Bernabeu yakira equipe ya Celta Vigo match yindi ihari yo kugara journée ya 15 muri La Liga eSports izoba ku munsi wa mbere isaa 4 z'ijoro igihe Osasuna izoba yakiriye equipe yitwa Levante equipe yitwa FC Barcelona niyo ya mbere ifite amanota 37 Real Madrid yigwa mu ntege n'amanota 36 Villarreal ihemera mu bitugu vyayo ni ya gatatu n'amanota 32 mu gihe Atletico Madrid iri mu kibanza cya 4 n'amanota 31 mu murongo tukura dusanga equipe ya Girona 18 n'amanota 12 Levante 19 n'amanota 9 mu gihe Real Oviedo ariyo ya nyuma n'amanota 9 birumvikana igenda inganya na equipe y'19 ariyo novuga ngo Levante hanyuma icyo wamenya nuko gushika muri aka kanya witwa Kylian Mbappé lote amaze kubatereka mu bitsindo 16 muri match 15 amaze gukina Robert Lewandowski match 12 afite ibitsindo 8 mu gihe Vidat Murik amaze gutsinda ibitsindo 8 muri match 13 hanyuma gushika muri aka kanya nuko ikindi wamenya umugadiye mwiza umwita Luis Junior wa Villarreal amaze kuba akora save zishika kundwi muri match 11 nako birumvikana nivyo mu gihe abandi nabo baza inyuma yiwe birumvikana. Yes birumvikana bwana Patrick ariko umaze gukora pass decisive ni Lamine Yamal nyinshi afise indwi muri match 11 Marcus Rashford pass decisive indwi muri match 14 hanyuma Luis Milla amaze kuba aterekamwo assist zitandatu muri match 14. Yes Patrick dushikane hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano mu Butaliyano kugeza kano kanya bazokina ku munsi w'ejo bazotangura ku munsi w'ejo ku munsi wa 14 w'ihiganwa Sassuolo bazotangura bakira equipe ya Fiorentina igihe cy'isa 10 ni mu gihe cy'isa imwe ijoro nako imwe ijoro nyene murantunga ni Inter Milan bazotangura bakira equipe ya Como Hellas Verona igihe cy'isa 3:40 bazokina na equipe ya Atalanta Cremonese bakina na equipe ya Les igihe cy'isa 7:30 ku munsi w'Imana uwo munsi nyene Cagliari bazari kumwe na equipe AS Roma igihe cy'isa 10 Lazio Roma babe kumwe na Bologna igihe cy'isa imwe ijoro Napoli babe kumwe na equipe ya Juventus igihe cy'isa 3:45
Pisa FC bari kumwe na ekipe ya Parma ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 10 birumvikana igihe cy'isaha imwe y'ijoro Udinese bari kumwe na Genoa igihe cy'isaha 3:45 Torino batangure bakira ekipe ya Atalanta muri kano kanya muri Serie A umugwi wa mbere uhagaze imbere y'indi n'umugwi wa AC Milan uhagaze mu kibanza ca mbere amanota 28 banganya na ekipe ya Napoli wa kabiri amanota 28 Inter Milan nabo barakurikirana amanota 27 banganya na ekipe ya AC Roma amanota 27 byumvikana ko ari champion ikomeye cyane gose imigwi itatu ya nyuma ni Pisa FC bafite amanota 10 Fiorentina bafite amanota agera kuri 6 ndetse na Hellas Verona bafite amanota agera kuri 6 mu kibanza ca 20 mu Kenya afite ibitsindo byinshi muri kano kanya muri Serie A n'umugabo yitwa Lautaro Martinez amaze gutsinda ibitsindo bitandatu gusa mu nkino 14 bamaze gukina umusore yitwa Orsolini asanzwe akina ekipe ya Bologna amaze gutsinda ibitsindo bitandatu ndetse n'umugabo yitwa Christian Pulisic wa AC Milan afite ibitsindo bigira kuri bitanu abakinnyi amaze gutanga imipira myinshi ivamwe ibitsindo n'umusore yitwa Nico Paz wa ekipe ya Como amaze gutanga imipira ivamwe ibitsindo bigira kuri 5 umusore yitwa Emil Hahn asanzwe akina ekipe ya Bologna afite imipira ivamwe ibitsindo bigira kuri 4 akaba n'umusore yitwa Rodriguez wa Como asanzwe afite imipira igira kuri 4 asanzwe akina ekipe ya Como. Yes, birumvikana twandanize muri Germany Bundesliga bazo bageze ku ndwi ya 13 beratangura no musi kuri no wa gatanu gihe cy'isa 3:30 FC Mayence usa gatanu baraza kwakira Borussia Mönchengladbach mugiye ku munsi w'ejo saa 10:30 FC Cologne bazokakira FC St Pauli mugiye Augsburg kwiyo sanyene bazokwakira Bayern Leverkusen Heidenheim bakire ekipe ya Freiburg igihe saa 10:30 nyene Wolfsburg bazokwakira Union Berlin Stuttgart bakire Bayern Munchen mugiye gihe saa 1:30 ekipe ya RB Leipzig bazo bariko barakira Eintracht Frankfurt ku munsi w'Imana nkino zobandanya aho Hamburg SV bazokwakira Werder Bremen bazo bari gihe saa 10:30 mugiye urukino rwa nyuma rw'indwi ya 13 ruzoza ekipe ya Borussia Dortmund na ekipe ya Hoffenheim bazo bari ku munsi w'Imana igihe cy'isa 12 igera kuri 30 kugeza muri kano kanya indwi ya 13 isanze Bayern Munchen arabambere n'amanota 38 kuri 36 bamaze gukinira no kuvuga mu nkino 12 RB Leipzig ya kabiri amanota 26 mu kanya gatatu ni Borussia Dortmund amanota 25 mu kanya ca kane ni Bayern Leverkusen amanota agera kuri 23 nayo imigwi itatu ya nyuma ni Heidenheim mu kanya ca 16 amanota 8 St Pauli mu kanya ca 17 amanota 7 mu gihe Mayence ubusa gatanu ari ya nyuma n'amanota agera kuri 6 kugeza muri kano kanya amaze gutsinda ibitsindo byinshi ni Harry Edward Kane wa ekipe ya Bayern Munchen amaze gutsinda ibitsindo 14 akurikirwa na Burkhardt wa ekipe ya Eintracht Frankfurt amaze gutsinda ibitsindo 8 nayo Dennis Undave wa Stuttgart amaze gutsinda ibitsindo bigera ku ndwi birumvikana ko kugeza muri kano kanya nkuko mwagiye murabivuga umugabo kwizina rya Fares Chaibi n'umukenya kine ekipe ya Eintracht Frankfurt afise assists zigera kuri 6 zinganya na Michael Olise wa ekipe ya Bayern Munchen nawe nyine afise 6 ndetse n'uwitwa Andrei Ilic wa Union Berlin we afise assists zigera kuri 5 kugeza muri kano kanya. Yes, ni mugihe muri Ligue 1 ni championnat cyicaro ca mbere ya mu gihugu cy'Ubufaransa ekipe yitwa Stade Brestois iraza ko imanutse mu kibuga mu kanya 2 zuzuye imbere ya ekipe ya Monaco mu gihe ririza ko yakiye Olympique de Marseille ku munsi w'ejo Nantes zo kwakira Lens saa 12 hanyuma saa 2 Toulouse yakire Strasbourg hanyuma Paris Saint-Germain saa 4:05 bakire Stade Rennes ku munsi w'Imana OGC Nice zokina na Angers hanyuma Auxerre saa 12:15 yakire Metz Le Havre yakire Paris FC saa 12:15 Lorient saa 3:45 yakire ekipe yitwa Olympique Lyonnais nuko gahunda zizoba zifashe Lens niyo ya mbere amanota 31 Paris Saint-Germain ya kabiri amanota 30 Olympique de Marseille ya gatatu amanota 29 Lille niyo ya kane amanota agera kuri 26 mu gihe ekipe yitwa Nantes 16 ifite amanota 11 inganya na Metz 17 amanota 11 hanyuma Auxerre ya nyuma ifite amanota agera ku 9 Greenwood Olympique de Marseille afise ibitsindo 10 hanyuma Panecheli afise ibitsindo 9 muri match 14 Laporte muri match 14 nawe afise ibitsindo bigera ku 8 mu gihe umaze gukora pass decisive nyinshi bamwita Vitinha wa Paris Saint-Germain afise assist 6 Aubameyang wa Olympique de Marseille afise izigera kuri 5 Bilal Nadir afise 4 nawe nyene wa Olympique de Marseille. Yes, birumvikana nuko izo byifashe kuko bitandukanye mayigana atanakomeye ku mugabane wa Buraya reka ronda kubwira ko tuza kuyaga byinshi